Igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2020 niho igihugu ca Madagascar biciye kuri president w'igihugu cabo ariwe Landry Rajoelina yatangaza neza na neza yuko umuti wa coronavirus ndetse ushobora gukinga ugashobora no kuvura uno mugera wabonetse muri kino gihugu. Ni inkuru yaje ari nziza bishe cyane kuri Afrika ndetse n'isi yose, nubwo bamwe n'abandi batavyakiye tuza kwigarukako kubona yuko Afrika nayo yikuye ko agasuzuguro k'abazungu bavuga ko bashobora kuza gutestinga umugera wa coronavirus muri Afrika, ahubwo Afrika yo nyene ikaba ariyo itanguye kwerekana intambwe idasanzwe yo gutora uno mugera wa coronavirus. Gushika kuri no mwanya abantu bashika 44,468 muri Afrika yose bamaze kwandura uno mugera, naho abantu bashika 1,798 kuri uyu wa kane kuri uyu wa mbere itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020 bamaze gufatwa, naho abantu bashika 14,640 bamaze kuba bakira uno mugera. Ni umuntu muti watowe biciye ku gitegwa ca Artemisia, gitegwa twovuga ko kidasanzwe ko cyari gisanzwe kivura malaria haba muri bino bihugu byacu, haba muri RDC canke muri Madagascar. Ariho bashoboye gutora yuko uno muti ushobora kukiza na coronavirus biciye kuri Institut Malgache de Recherche Appliquée. Bamaze reko babona ko kino mugera umaze gushika mu gihugu ca Madagascar, nibwo bagiye hamwe abantu bajejwe ibintu by'ubuhinga n'ubushakashatsi baravuga ati reka twifashishe kino gitegwa ca Artemisia noneho tubashe kuba twabona ko dushobora gukiza humanité na cyane haba muri Madagascar canke Afrika. Ikintu kimwe coco kiboneka nuko buno bushakashatsi bakoze butabaye imfa gusa, kubera ko baza barabonye yuko bikunda gushika kuno munsi itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu, nuko muri kino gihugu ca Madagascar ku bantu bihereje uno muti wa corona virus byataziye covid organic. Kino kinyobwa bakoze bakacitazira covid organic, nuko mu bantu bose bacihereje basanze atangaruka kibagirira. Iki rero akaba ari intambwe imwe idasanzwe, kandi mu bantu bamaze kuba bandura nuko bakira neza, kandi nkuko president wa kino gihugu yavuze kwizo tariki 19 mu minsi indwi gusa bashobora gukira. Mu bantu bashika 149 bamaze kuba bafatwa n'ino ngwara muri kino gihugu, abantu 99 bose baramaze kuba bakira, nabwo abantu 50 akaba berekana ibimenyetso vyiza, naho umuntu umwe akaba ariwe aremvye cyane muri kino igihugu. Tuvuga yuko iyi ari intambwe Afrika yateye, kuko nobo twavuga yuko ku munsi w'ejo itariki 3 ariho habaye kwiyongera kurenze, nuko igihugu ca Madagascar gifise abantu bake bagenda biyongera mu kwandura coronavirus. Tugaragaje kuba turaba n'ibindi bihugu haba byo muri kano karere ka East Africa canke muri Afrika muri rusangi mu bindi bihugu. Ibire nije vyatumye Afrika twovuga ko twateye intambwe, noneho tukikura agasuzuguro kama Institut Pasteur canke se ibindi bigo vyifuza yuko bigerageza imiti yabo bikaza kwigaragaza muri Afrika, kubera ko ubwandu ari bukeya. Ibi tukavuga ko dushobora kuba tubitera ishoti bimwe mu bihugu havuyemwo ino Madagascar vyaramaze ndetse no kuba bitera iya mbere, aho tuvuga nk'igihugu ca Senegal, ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Guinea Bissau bizavyaramaze gutera intambwe bikagiranira amasezerano yuko bizokoresha uno mutsi, ndetse amatoni ndetse nka Guinea Bissau yoyo gushika kuri ino saha iza yararongitse delegation yo gusinya amasezerano bivanye n'ibihugu byose 15 vya CEDEAO. Imiti ya akaba yaramaze gushika muri kino gihugu biciye muri Guinea Bissau kugira ngo
cyo distribuwa canke babihanahana mu bihugu 15 byose bigize uburengero bwa Afrika kugira ngo uno muti ubashe gukoresha kuko bamaze kubabona yuko uno muti ari intambwe Afrika ndetse na Madagascar yatewe. Umuntu ashobora guca yumviye ati mbese ni kubera iki Organisation Mondiale de la Santé biciye kuri Tedros Adhanom Ghebreyesus yashoboye kwanka uno muti yuko kwanka uno muti mu gihe babona yuko Afrika yo yabona yuko ikora nuko ubwa mbere na mbere umuntu ashobora kuvuga ni ubutunzi kandi OMS nayo ntiyigenga. Turabe kino gihugu ca Madagascar amafaranga gitanga muri OMS nabwo twavuga yuko ari menshi yaho ikintu cyose cyose mu gihe batabonamo ubuziranenge, mu gihe batagize recherche zirenze ngo bashoboka bemera mugabo nk'ibihugu bimwe na bimwe canke igihugu cyo nyene cifatiye ingingo yo gukora no gukoresha uwo muti OMS ntabwo ibifise ibivugako. Nkuko rero nabikubwiye ibihugu byinshi vya Afrika ndetse naho byo mu karere byaramaze kuba bitera iya mbere. Nakubwiye nka Guinea Bissau aho perezida w'ico gihugu yagiye ubujeje amagara y'abantu yagiye agasinya amasezerano kugira ngo ibihugu byose bigize CEDEAO Communauté d'Afrique de l'Ouest d'Afrique kugira ngo bizobashe kuba bironka uyu muti wa COVID organic uva muri Madagascar. Igihugu ca Guinea Equatorial naco nyene cyarateye intambwe kuko itoni n'ibice bitanu bizaba byamaze kuja muri kino gihugu bigizwe n'ubupukuru ibihumbi 11,500 nije byagiye muri kino gihugu kugira ngo babashe kubiha abanyagihugu baho kuko babona yuko kino gihugu cyateye intambwe kandi abuziranenge. No kubwira ko kwisi yose abantu bashika imiliyoni 3,620 ari bamaze kwandura uno mugera, naho abantu miliyoni umwe ni nawo bamaze kuba bakira, naho abantu barenga ibihumbi 250 ari bamaze kuba bandura. Muri Afrika namaze kubikubwira, ariko turabe ni coronavirus ije mu gihe hariho n'ibindi n'izindi virus zamaze kuza. Aha twavuga nka virus zaje mu 2002 mu 2003 zazize abantu 774 bapfuye. MERS yaje mu 2012 yasize abantu 8,508 bapfuye. Ino coronavirus rero yaje muri uno mwaka wa 2019 ihereye mu Bushinwa. Ubu nakubwiye ko abantu barenga 250 bamaze kuba basiga ubuzima kubera ino virus. Ariko si Afrika y'uburengero gusa yabisavye, no kubwira yuko kugeza ubu na perezida w'igihugu ca Tanzania nawe nyene yemeje yuko nawe ino muti yamaze kumenya, ndetse na akarere kashobora kuba intambwe y'akarere yuko naho bashobora gukoresha uno muti, aho yavuze yuko bamaze kuvugana na Madagascar kugira ngo uno muti babashe kuzana muri kino gihugu. Ninawasiliana na Madagascar na wameshaandika barua, wanasema kuna dawa zimepatikana kule, tutatuma ndege kule na dawa zile zitaletwa pia ili Watanzania nao waweze kufaidika nayo. Kwa hiyo sisi serikali tuko tunafanya kazi usiku na mchana. Wengine wanasema niko Chato, kwani waliambiwa Chato huku sitakiwi. Iki rero kizoba ari igihugu kimwe mu bihugu bigize navuga Afrika y'ubuseruko kizoba gitanga gukoresha uno muti hamwe, kuko ivyo yavuze vyo bari ivyo, ndetse uno muti vyerekana yuko hari intambwe uri kuratera. Kino gihugu ca Tanzania abantu bashika 480 bamaze kuba bandura uno mugera, naho igihugu ca Kenya naco nyene ntikiri nyuma kuko naco nyene kiri mu gutanguza kuzana nkuko ibiganiro ibinyamakuru vyo muri Madagascar bivuga yuko navyo nyene na gihugu ca Kenya ndetse n'u Rwanda bishobora kusaba uno muti ukaza muri bino bihugu. Ariko nitwogana tutavuze yuko hydroxychloroquine hamwe na azithromycin kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu ariho perezida w'igihugu ca Amerika yari yavuze ko ishobora gukora
kandi gashobora gukiza, ariko mu biharuro vyerekana ntitwovuga yuko ikiza nkuko uno muti wa covid organic ukiza, kuko uno muti wa covid organic nkuko abivuga yo mu minsi indwi ishobora gukira, kandi murumva yuko muri kino gihugu ca Madagascar nta muntu n'umwe arapfa, ariko muri Amerika turumva kungene bapfa. Ariko kandi na Amerika kandi iherukatse gutangaza yuko hari umuti witwa Remdesivir ushobora nawo gukiza, ariko kumbore kubera ariho gitangura n'umuti wahoze uvura Ebola, ariko kubera ariho gitangura ntabwo dushobora kugira ico tuvuze ko. Reka turindire. Igihugu c'Ubushinwa naco nyene cyari cyaratangaje umuti wabo witwa Favipiravir, gushika kuno munsi twavuga yuko ari wo wahora ukoreshwa, ari nubwo tutarabona neza na neza umusaruro wawo. Turacarindiriye, gumana natwe hano kuri Ivyacu TV nkuko vyama tuguha amakuru ari update. Ndagusaba ugira subscribe kuri channel YouTube yacu, unasanga izo video nimba wumva ikuryoheye. Reka kandi nanagusabe ugire na comment utubwire uko ubibona uvyumva, mbese Uburundi nabwo bwa bukwiye gusaba amatoni nkangahe kugira ngo mu Burundi natwe uze kugira ngo usahirize canke uvure, mu gihe natwe abantu 19 bamaze gufatwa n'ino coronavirus gushika ubu. Ni kubwawe rero, ni muri comment hanyuma usangize ino video. Ndagusaba